Weshla Street! Hola hola guys, ladies and gentlemen, karibu kandi mu kiganiro cya Mon Carnet d'adresse. On the micro, like always, it's your girl Malaysia. Alors, uyu munsi twagize ibakwe, uno munsi duhuye na l'une des marques zikiri jeune ngaha muri industry fashion, bazita ama startup mu kirimi cy'icyongereza. Hanyuma nta n'umwaka umaze bariko batangura ibikorwa byabo muri fashion, ariko bamaze kuri ibikorinka nko kwambika aba Miss b'Igitega bise aba Miss Queen Ngoma. Hama bituma tuvuga tuti reka tubagendere turabe ukuntu bakora ibikorwa byabo bigeze hehe. Hama twige cyane ibintu byose à propos iyo marque ije munya muto ariko ishobora kuba yaravumye. Alors welcome in Bene Ntare. Alors, nkuko mubibona uyu munsi twaronse ibakwe yuko twicaranye n'umukobwa mwiza cyane. Merci. Murakomeye? Ego ni sawa. Bashaka kwidondora ariko badukurikira. Okay, hama ku mazina abavyeyi bampaye nitwa Ndikumana Inerite Ali. Inerite Ali. Okay. Ego hama nkaba njejwe marketing et communication aha muri Bene Ntare na Madele Company. Okay, alors turakunze kubona Bene Ntare Madele Company. Murashaka kudusobanurira un peu birafatanye n'ikintu kimwe bimeze gute? Okay, hama ukungene tubitandukanya nuko ubwa mbere na mbere haje Bene Ntare. Bene Ntare yatanguye ari umurwi w'aba jeune wigisha kubankadra, wigisha indero, wigisha amantuze ukoresha amakoraniro atandukanye y'aba jeune comme ama conference. Hama après ça hacarazamo no kubigisha kwiteza imbere muri encadrement yabo, barabigisha gukora ama service atandukanye, gukorera en groupe ico ca mbere, kwiteza imbere. Ama service atandukanye acaravuka arizo za décor, za danse traditionnelle, arizo mukunze kubona kenshi Bene Ntare ikunda gukoreramwo. Hama après ça haza production y'ama produit. Madele yatanguye ibikorwa muri uyu mwaka, ariko lancement officiel vuba cyane turasohora amatariki yayo. Okay. Hama tubugururire n'imiryango tubereke exactement ibikorwa byose dufise nyezina. Surprise. Ego muzitege cyane. Okay, alors nihe ma produit cyangwa ama service umuntu atumbereye Madele ko mushaka kumutunganyiriza? Nkuko mubibona ngaha turafise impuzu, ariko izi mpuzu sizo zonyene dukora. Hari ama ego bien sûr hari ama prêt-à-porter kandi yo kubera nivyo. Hama turafise amakanzu mubona ama robe de soirée, turakorana na haute couture. Turafise ama prêt-à-porter kuri bajya bakunda kujanisha. Ego ndibaza mamaze kubona aba star bamwe turabambika. Ego turakora n'impuzu tubonye Satbi wow. D'ailleurs na clip yiwe nshasha menga mwambitse na kandi kantu gashasha tubafitiye rero murakamenya mukanya. Hama turakora n'impuzu zisanzwe, ama jeans, nous avons des jeans ego, ama chemise jeans ego. Baraza kuzibereka mukanya. Citwa impuzu cyose ikanzu ya mariage turazifise nyinshi cyane. Amakanzu ya mariage même n'imvutano turazishona, n'amaboka mu bishatse turayabakorera. Wow, dakurumva akora ama jeans, akora amaboka, gushaka ivyo mu munsi n'ivyo hejuru byose bisanga muri Madele. Alors nk'ubu umuntu abakeneye basanga he? Murafise un numéro de contact? Ego turafise numéro de contact akaba ari 77 50 41 42. Ni numéro simple hamwe na WhatsApp, urashobora kuyitelefona ku ma service yose umuntu yifuza arashobora kwirondera. Hama adresse yacu ni muri quartier industriel numéro 4 avenue de l'agriculture. Okay, j'espère que mwavyumvise. Hama muze gushora made in Burundi designers ko akora ibikorinka je ibintu mbona dara kutaye ibintu byose cyane. Murazi ko nawe kubona amafoto, ariko hagati aho twashaguha n'umu designer nka chef. Karibu. Murakomeye? Ego ni sawa. Nawe n'amahoro? Ego cyane sawa. Karibu cyane. Ni sawa. Ni sawa. Okay, mashaka kwidondora.
amazina yanje ni Muco Simplice Joel hama nkaba ndi chef designer ou chef styliste wa Madele Company. Donc une gusa batubona hajyanye ni wo wabikoze Ni jewe. Ni wo wabyimviye wa creative. Ashu umutwe wanje. Umva genda twerekere ngene ubigenza. Kari ngo tugenda dukorera. Cyane gose. Karibu. Hano novuga ati ibyo byose mubona bikorerwa ngaha anye. Okay. Hano mara novuga ati hafu umunsi wanje wose ndawumara ngaha. Hano tugiye amakupe. Ego hamino ndabatwarayo. Okay. Hano akaba ari muri atelier aho dukorera. Abakari batayeri banje dukorana ubu nawe akaba ari atwara abatayeri. Niwo mu chef w'abatayeri. Chef w'abatayeri. Okay. Hama no ndakubaze. Dutse kwabona mwambika aba miss baserukiye intara ya Gitega, aba miss babita aba miss Queen Ngoma. Hama twabonye ifuma bambaye ibikorinka bafashionista barabishimye. Twashaka kumva bijye bintu mwabigenje gute inspiration mwayikuye mwabyiteguriye gute? Bon cyambere merci beaucoup kumbwa ko ngabikonze. Hama en général ntagiye kure. Twebwe d'abord brand yacu. Sana dukorera impuzu cyane robe de sortie, de soirée, nyine impuzu ziri de luxe. Haute couture. Kandi cyane twadukunda extravagance. Ico ni spécialité yacu. Rero à part ça je narishatse kwejera novuga ati higenda baba bantumye ko sinabona ikinza kubambika. Sismasana ati nzobambika iki naragiyeyo mugano bwa amanke bonye n'ubwabo banyinspire baba miss banyinspire ikintu no bambika. Kuko hajya miss monye ariko aratambuka cyo miko muraganira ko d'abord abashaka ikanzu imuha liberté, ikanzu yambaye yumva ari libre, yumva ari sexy, yumva ari séduisant ko ashobora guséduiza Jerry akumva nyene ko ari puissante. Atange show. Yego sha ico nyene. Rero novuga ati ndiko narako ratambuka umuntu wese urabona ikintu ati ikacambaye cyo muha valeur, cyobonekesha poitrine yiwe, taille yiwe uko ateye, nyene akaba libre agasleyinga bien asa neza. Ko muri fashion brands est-ce que nk'umuntu abatumbereye akineye ibintu biri high ntuza yatubwiye yuko mushaka kwera aba star nabiki aho bigenda gute uviteguriramo gute nkabagiye babakeneye ibinene doetse kubona nene impuzu ya Satbi yambaye ibimenga by'amarido ashaka kumenya bigenda navyo ubigenza gute? Murakoze hama ukuntu bigenda par exemple nk'umu star afite clip ashaka kugira uraza twaganira ukanye kama set yawe ukabona kanye kati shaka clip mezuku nuku kumva nkumva message shaka mi clip nkana image shaka gutanga mi clip komsonda propose mbushaka dukoresha amabati dukoresha iki turakora kandi abandi bose avyibira basitanga mwese mushaka kwambara neza ibintu nyene fly ukagenda no hanze karibu cyane atuzobambika neza. Okay d'accord. Alors ni cyahe kintu muduteguriye vuba ko twumvise ko ari ibintu byinshi ama surprise menshi agira vuba cyane mwitege bombe vraiment ya Madele Company. Vuba cyane tugaturanse collection yacu ya mbere. Okay. Ama prêt à porter. Ego ya Madele Company umuco wa Madele Fashion. Rero muzitege cyane nta asigaye imisi mike cyane. Murazibone kwa zisohoke. Nta kantu wo uraduha kakarungu to turitega tikezo no. Irindira. Ni surprise kabisa. Okay, muco mwakoze cyane. Twaryohewe no kwa twabonye namwebwe twaryohewe no kubona ibintu mukora. Twizera yuko nimwa correct kirori muzodutumira. Yego vraiment. Murakoze cyane nawe. Merci namwe. Ça murakoze. Alors, byinshi mwabyumvise kuri Madele Company, je précise bien ni Madele Company iri muri Bene Ntare. Hanyuma twabwiye yuko bategura ibintu bishushe. Twe twumva ibintu twabonye. Nukuri mwese mwitege December harasha. Umva harasha mu gisagara cya Bujumbura. Kendo babwiye ni à la prochaine tuzosubira vendredi prochain pour une autre émission ya Mon Carnet d'adresse. Bye.